yamara nziza kuko caba ikibi kikuzako, caba n'iciza kikuba kutacitayeho, kuko kandi kutacitaho kwawe nivyo bituma ugubwa neza ukaruranirwa. Kera hano hari abantu bari bafite amafaranga, hano hari abantu bari bafite igikundiro, hano hari abantu boroye inkoko imwe mu mezi 3 baba bageze kuri 20. Hano hari abantu baguze agakwavu kamwe mu mezi 4 baba bageze kwiraro ryabo. Hari abantu igikorwa cyose bakora mu minsi yahera cagenda neza, imibereho yabo yari imeze neza. Kera barafungura bakavyibuha, kera barambara zikaja kuri tayi. Haleluya. Ariko akanya gatoya nkako guhumvya haza umwansi aravyonona. Wahora yitwa umukunzi ahinduka witwa mara, ahinduka witwa umururazi. Wahora kundwa atangura gusuzugurwa. Wahora abona afungura akavyibuha atangura kubona ahubwo afunguye atera yonda. Waravise igikundiro batangura kumwita umurozi. Uwadandaza bikunguka atangura kubona homba. Waronka akazi, haleluya, uwakora akaronka akazi ibintu bigatera imbere, ariko umwanya mutoya atangura gukora ahubwo abona homba. Sobuja mwari mubanye neza, umukoresha wawe mwagendana neza, umugabo wawe mwabana neza, mwitana shushu, mwitana sheri, mwarasangira mugasohokana, nta ntambwe mwaterana, mwajana kuri umwe ukamwemanga. Wavuga ngo kumwe na mwemanga imbere y'ishengero, kumwe na mwemanga imbere y'Imana, kumwe na mwemanga imbere y'abaserukira igihugu. N'ubu ndacamwemanga mu mutima wanje. Ariko igitondo kimwe haza changement. Iyo changement utangura kubona umugabo agusiga intambwe 2 mwariko muja hamwe, ejo agusiga 4, hirya y'ejo agusiga 5, noneho hirya yaho akakubwira ngo je mbaye ndagenda uransangayo, nciye kwa naka ndabe ko hari ico yoma mu vyo mfitiye, wewe turaza guhurirayo kumba aragukwevye. Kare wari ufise umubiri uvyibushe 10, wakubona wese yaravuga ngo uyu mwana ndamwishimiye, uyu mwana ameze neza, asa neza, afise ubuntu, afise indero, aratomoye. Ariko igitondo kimwe umuntu araza arabinyuranya. Uwahora kundwa atangura kubengerwa ku munsi wa dote, atangura guhebwa ku munsi wo gushika mu rugo. Uwahora vise abagenzi agira inama baramuhinduka, bahinduka abo kumujana ku mupfumu, bahinduka abo kumwicisha. Mwishuri wicara wesprika abandi, ariko uyu munsi niwe wa mbere mu badura utangura. Mu muryango barakumvira, hariko akanya gatoya utangura kubona ivyo uvuze byose babica amazi. Haleluya, haleluya. Ubuzima Imana yaremeye umuntu bwari bwiza, ariko umwansi aza kubibamwo ivyitwa ugwamfu. Usomye Matayo 13 guhera ku 24, Yesu ngo bacira umugani w'ugwamfu n'uburo. Ngo mwijoro haje umuntu w'umwansi, simereye haruguru, aho ngo habaye umuntu mwiza abiba indimiro yiwe, mu ndimiro yiwe abibamwo imbuto nziza arigira. Ngo ariko mwijoro abantu basinziriye, haleluya, ngo haza umuntu w'umwansi aza basinziriye abibamwo ugwamfu mu buro arigira. Haza umuntu akubibamwo akantu katari keza, ukaryama mwijoro karota uri kurarya inyama mbisi, ukarota uri kuragaburirwa, ukarota uri kuratembera mu mva ugendegwa. Bene data, Bibiliya avuga ngo muzomenya ukuri, ukuri kuzobaha kwidegemvya. Nagiye gusengera umuntu hariya mu Gikoto, ndababara cyane. Ageze kuvyara, amezi yo kuvyara yarageze, ariko umwana arakikamye, umutwe uri ino, amaguru ari ino. Twaganira, umubersere wiwe yari yavyaye umwana arapfa.
bagira ubwoba, bagira uruhagarara. Bagiye muri ecography umwana aratambitse, tutangura kuganira, ntangura kumubwira ngo je mama yarapfuye, ngo kandi ndakunda kumurota, ngo turiko dusangira impeke, turiko turasangira, ngo kandi iyo yaje ngo ndaryoherwa. Numva umutima ndababaye, fata umwanya wo kwimubwira. Nimatwemere, nimatwemere, fata umwanya wo kumusengera. Namubwira ntacu uzoba, humura, uzovyara. Imana yaramuhaye umwana aravyara, ariko kubwira uyu munsi sinzi yari. Ariko ico nshima Imana, icari canjanye uwo munsi carakoretse. Ibisigaye vyo hanyuma n'ivyiwe, n'ivyiwe. Ukarota bagutembereza mumva, mama yangendeye, papa yangendeye. Uziko hano hariho abantu bagiye gupfa, ba mama babo babambitse akantu, bakabambika akantu, bakabambika akantu ngo mwana wanje kano niko kazoja kakurinda. Mama wagiye gupfa akakuragiza ibitega nawe ugatora. Ukiremwa wari mwiza, kandi yikigushiraho yari yaraguteguriye kubaho neza. Ariko imikorere y'isi, ndabibutse yuko iyo tuvuze isi tukavuga n'ubutaka ni ibintu bimwe ariko bitandukanye. Turavyumva? Iyo tuvuze ubutaka tukavuga n'isi ni ibintu bimwe ariko bitandukanye. Imana ivuze kano kantu karagufasha gatoya. Hariho ngo terrain na terre, ntibitandukanye. Reka ndeke kuvuga ibya Macron, urwo rurimi rwa Emmanuel Macron mu Faransa. Reka mvuge ikirundi c'iwacu, ntanakasura ngo cimamanda gace. Nanavuga ibiteze ngo bagace. Iyo tuvuze isi tukavuga n'ubutaka ni ibintu bitandukanye. Ubutaka ibi duhagararako nibyo Imana yaremye. Imana yavuga ngo nihabeho ijuru, nihabeho n'isi. Iyo tuvuze isi, buno butaka, ubutaka, isi, tuvuze isi twumvemwo bibiri. Twumvemwo ubutaka mbere na mbere, hamuko vyaje kubisi naco ndakibabwira. Tuvuze isi, ubutaka, nico Imana yavuze ngo nikibeho. N'umuntu mu kumurema yamukuye mu butaka. Mu muntu indani muri we hariho ubumana butoya. Haleluya! Harimwo ubumana butoya muri we. Mu muntu harimwo ubumana butoya bwo kurema, bwo kwatura. Yavuze ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje narekeje ibitangaza n'ibimenyetso. Aravuga ngo aho muzokandagiza ibirenge nzoba ndahabahaye. Ni kuvuga iki haduha, ihaduha nk'iki, ihaduha nk'utumana dutoya to kwiganza. Bibiliya ivuga ngo irema Adamu, imurema mu ishusho yayo. Imuremye mu ishusho yayo, ni kuvuga ngo acaba akamana kagize gute, gatoya. Kuko akimurema yamuremye ngo agire gute, ngo aganze isi, aganze n'ibiyiriko byose. Abantu bakora ibyaha kugeza Imana itavuga ngo idashiramwe akantu, Imana irema ikavuga ngo ndemye umuntu. Kugeza aho vyaje bigasubira avyaye umwana wiwe Adamu yitwa Seti. Seti ubisomye mu Itanguriro ngo Seti ngo aza, haleluya, aza ngo arimwo ubumana, asa n'Imana, ngo mwiza. Bwana Yesu asifiwe sana. So ibakura muri ubu butaka. Iyo tuvuze isi, world, isi, nabwo tuva tuvuze ubu butaka, ahubwo tuba tuvuze system yashizweho n'abana b'abantu.
ntabwo Imana aribwo yavuze ngo Uburundi ntibwitwa Uburundi. Ntabwo ariyo yavuze ngo Uburusiya ntibwitwa Uburusiya. Ntabwo ariyo yavuze ngo Amerika ntiyitwa Amerika. Ntabwo ariyo yise amazina mu gitaramuka. Ntabwo ariyo yise izina Rusizi. Yaremye ubutaka, isi. Iyo tuvuze isi rero tuvuze systeme abana b'abantu bashizeho, bakoze, bagabuye igihugu, baravuga ngo Uburusiya buzocana hana, Amerika izocana hana, Uburundi buzocana hana. Iyo niyo si rero tuba tuvuze. Kiratahuritse itandukaniro twaryumvise. Ubutaka ni Imana yaburemye, ariko systeme n'abantu bayishizeho. Muri gufashwa nawe utofashwa, ndavuga ntahe. Ndavuga ntahe. Haleluya. Imikorere y'isi rero iraza yonona abantu. Tuvuze konona abantu, simvuze ko ari Uburundi bwononye abantu, ahubwo ni ico umwansi yakoze mu misho kiza konona abantu. Mwavuze ngo Eliya ngo ni umugabo ngo nzomubaza. Byukuri je Eliya sinzomubaza. Impamvu Eliya nazomubaza niki? Eliya yagize ishaka yamaze imyaka ingahe? 365. Sivyo? Abasomyi babiriya nivyo? 365. Ngo ariko yamenye Imana afise imyaka 65. Ni kuvuga yamaze imyaka 300 ari mu nzira y'Imana. So impamvu ntazobaza Eliya niyi. Eliya nabwo yabaye umukozi w'Imana. Ico muracumva? Eliya ntiyabaye umukozi w'Imana. Eliya yagize ishaka ryo kugororoka. Niyo mpamvu ataramvye. Kiriya gihe usoma urabe bamara imyaka 800 900. Nikuvuga kumara imyaka 360 bisa nkaho yakenyutse. Bisa nkaho gupfa ufise imyaka 10 mu Mungu. Imana kumujana nabwo yihenze, nabwo yasanutse nkuko abantu bavyibaza. Baragiye iravuga ngo nubundi ntaca ari karamarira mwisi. Kandi kurema abantu ni kugira ngo babigishe, abamenye babigishe. Nawe yagize ishaka ryo kumenya jewe gusa, ryo kungorokera gusa. Okay, reka nubundi mutahane ntaca ari karamara mwisi, atazana turubuka ngo kanyuma ugasanga arahonze ijuru. Imana itiramutwara. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Abantu bashiraho isi, kumwe bazana isi, baca bazana ivyo kugabura amateritwari, ugasanga hari intambara zidacika zidahera. Aho niho umwansi yaje kugira gute? Kumenera. Araguhindurira ubuzima. Wowe wita inshuti magara akagutwara isutiye, akagutwara igitambara cyo mu mutwe, urakingarukanira ntakikugarukanire, urakinzanira ntakikuzanire. Listen, ntabwo ugirirwa nabi n'uwakure. Usivye ko ni kuzimu bategura intambara zose, ni inama ikuzimu bategura, umva zirasanzwe n'abamarayika baba ariko bararinda barazitembagaza zigakugwaho. Ariko intambara zitegurwa n'abarozi, intambara zitegurwa n'abapfumu, izo nizo ntambara zo kugwana kandi udacobogora. Uzi impamvu ariyo hari abo kugwana udacobogora. Umurozi yoza akihana uyu mwanya nyene Imana iramubabarira. Niyo mpamvu usengera umurozi ati sohoka muvemo, akavuga ati turagiye mugabo turagaruka. Wagenda ku mugoroba akagutanga ku rupanga akati nagarutse mu nzu yaje. Kubera iki? Nawe ijya mwemu iri munsi y'amaraso ya Yesu Kristo. Icibuze no kwihana, ibuze kwihana. Niyo mpamvu utakwiye kurambirwa. Biravuga ngo musenge ubudasiba, mugwane n'ujya murozi. Umurozi kugira ngo azokuveko ntabwo vyoroshe, ariko bigusaba intambara. Uramukura ubwa mbere muri wewe, hahandi bagusengera akakuvugiramwo, ukamwigizayo, agatangura kuza kugutera yinjire, nawe utera umusubiza inyuma. Yananirwa ngaho akavuga ngo yatunaniye, agacaja kwica ivyi wawe mu murima, mu bana,
mu bikorwa akaba ari yaje, nawe uragwana ukamukurayo, ntabwo ucobogora mu mpande zose. Haleluya! Ubuzima bwawe burangirika kandi ntango yari nziza, ariko umva ijambo ico ritubwiye ngo kandi Imana izongera kugarukana ivyagize gute, ivyarenganye. Uyu mugoroba no kugarukanirwa amagara meza yawe yononekaye, uyu mugoroba no guhindukirizwa ivyawe vyatwawe, uyu mugoroba no gusubizwa akazi kawe kagiye, uyu mugoroba no gusubizwa fiance wawe yatwawe, uyu mugoroba si uwo gusubizwa inkwano wahawe, ahubwo no kuzuza umugambi wo gushika mu rugo rwawe. Abisirayeli abayuda baja mu kinyago i Babuloni, Imana irababwira ngo nubwo mugiye inyuma y'imyaka 70 zongera kubagarukana muri kino gihugu. Baragenda imyaka 70 irahera, 70 ishize umusavyi Daniyeli arabimenya, haravuga ngo nsuye mu mateka Imana yavuze. Yagiye mu Daniyeli afite imyaka 22 mu kinyago i Babuloni, yikangura ageze kuri 92, 70 yari iheze Imana yari yababwiye kuzobamo. Daniyeli akivyibuka haravuga ngo erega Imana yaravuze, kandi uwo yavugishije ni data w'impwemu yari Yeremiya yari se w'impwemu wa Daniyeli na Shadrake na Meshaki na Abednego. Haravuga ngo uwabivugishijwe yavuze imyaka 70. Daniyeli atangura gusenga, afata itatu biranka, harazamuka 4 biranka, harazamuka 5 biranka, harazamuka 6, 10 biranka, 15 biranka, 20 biranka, 21. Imana iravuga ngo umusavyi wanje ko nasenze kandi nkamusubiza, habaye iki? Ako kanya hirongeka intervention. Birashoboka ko wasenze ivyawe vya kera vyiza bikaba vyaranse kuza. Uyu mugoroba tugiye gusenga bigaruke kubw'imbaraga z'Imana. Uyu mugoroba tugiye gusenga bigaruke, kandi nyimba uvyizeye biraba. Reka nkubwire, ubusore bwanje kwiba no bishobora, gukora no bishobora, ariko kuba nemera nkasenga Imana nkanakorera Imana nuko nabonye itabara. Bavandimwe, icisha abasore n'abakobwa n'itabi n'inzoga, ariko ivyo vyose nabiteye umugongo kuno. Nabiteye umugongo, nabishize kure, kuko ikiruta ivyo vyose. Haleluya! Haleluya! Natinye Imana ifite ubushobozi bwo kwica umuntu yarangiza kumwica ikamushira muri gihonomu. Iyo ndavuga ngo ahubwo wowe sinkwiye gukora ivyo udakunda, nkwiye gukora ivyo ukunda, tukajana karamata tukaba umwe, kuko abinsezerano bavuga ngo uzokurondera hazokubona. Fata umwanya wo kwirondera, fata umwanya wo kwishakisha. Iravuga ngo mwana wanje ndi kumwe nawe, nzobana nawe, nzokorana nawe. Niyo mpamvu uyu munsi ndiko ndavuga ntivugishije, ariko mvugishijwe n'ijuru. Umbonesha amaso y'umubiri, ukambona ndi jewe dushaka kuba twarahuriye muri cafeteria, muri restaurant, ariko reka nkubwire, birashoboka kurara muri mukubita umwice canke mwikanevu, ariko bwaca mu gatondo ukarungika wa V8 na pick up bikujana muri presidence. Daniyeli afata umwanya wo gusenga, Daniyeli afata umwanya wo kwinginga Imana, harasenga ubudasiba. Reka nkubwire, vyaranse 2, 3, 4, 5, 6,
ariko inshuro ya nyuma y'uwa Mungu w'umwaka wa 2024, inshuro ya nyuma y'uwa Mungu w'ukwezi kwa 12, uyu munsi tugiye gutembagaza icyaguhagazeko, ubuzima butangure, amateka y'amashasha. Haleluya. Hari igihe usenga Imana ukumva umenga iri kure yawe, ariko uyu mugoroba icyo yagambiriye gukora igikore ku izina rya Yesu. Icyo yagambiriye gukora igikore, kandi simwumva ko novuga menshi. Nababwiye ikibosha abajene n'ivyo bintu bitatu, kandi ivyo vyose sinari kubura. Ndi umuhungu mubi, nubwo bavuga ko ndi mubi, we wonyanka si bose bonyanka. Nta wareheje 31 wa 31 uwa 32 akamwemera. Ubu ntafise umugore se umupapa, nari kubura badusohokana. Inzoga naho zibura, muri iyi minsi zibura, niho ubura urwagwa. Itabi nubwo rizimvye rigeze ku 600 rimwe ni truwasi. Rega ndaperereza amakuru nkayamenya. Nubwo udakorera Imana ivyo yagura tunabijua tu. 2,600 urumva zinarangahe? 1,200. aho uri kuregereza umukati ugomba kuryoha mutoya. Nabuze ivyo nkunda bavandimwe, sindiko nababesha. Narakizwa narafungura, mugabo ubu injya n'ikintu ca mbere gisigaye kingora gufungura. Eka nimimva biranka. Hari n'igihe ndabijya nkumva mu nda ariko haratabuka hagaruka, umenga ni igipurizo bariko barapompa. Ni po je nicwe ninjya nzopfuma nicwa n'ijambo rya Mpwemu Yera. Uri kurambwira ngo nonze kizima ntaboze, kandi kizima ntagwaye. Kizima ntaboze kandi kizima ntagwaye. Ibindi no kubeshera iki, ukabubega bumwe ugacububika mu nkokora. Reka nkubwire, nubwo utagira ishurirwa ryo gusenga Imana, ibindi bibi uragira mwishurirwa. Wewe urazi gusangira n'abantu, ari igihe uraba abantu bariko barafungura ukavuga ahare wariye wakomesheje. Tutageze kuri wa bashiki bacu tangura kuzikubita, gakubita kamwe hariya, gakubita kandi agakubita hariya, gaca tangura. No, ntabwo uri kurarya. Uwo byaroroshe barabandika inzara, yabandika inzara agiye mu kabare, nta kindi akomanda n'umukeke. Yakomanda umukeke akubitamwo gwagwara, igufa risigara hasi akaduga umusoso. Risigara hasi akaduga umusoso, yarangiza akagira gute? Agapulisa. Haleluya. Daniel afata umwanya wo gusenga. Haravuga ngo data usumba vyose, wavuze imyaka 70, kandi niyo 70 kwijamwo vyavuye ku vyaha vyacu, vyavuye ku makosa yacu. None ndaciye bugufi kubwanje, kubw'umuryango wa data no kubw'ubwoko bw'iwacu, ngo Imana yumva gusenga kwa Daniel, irabirobanura, irabisobanura, ibasubiza mu gihugu cy'iwabo, basubira kuba amahoro. Reka nkubwire, ntabwo uri mubi aho utari kuba wararongowe.
uri mwiza kandi nateye yawe iri favorable ku bahungu benshi, ariko kuko hari cyaje kubiba mu ijoro niyo mpamvu guma hahandi udatera intambuko. Uyu munsi iyo migozi icike mu izina rya Yesu. Ni jambo ryavuze ngo kandi Imana yongera kugarukana icyahozeho. Hano bibaza ngo we wonze wahora wonze. Bavandimwe, je nsigaye nkunda Imana cyane. Nsigaye nkunda Imana. Imana itarabi yuvuka kugira ngo igutoranye. Aho uriyibuka wicara ugasonga bugari. Uribuka wokeje ikigori bimwe bituragurika biteze neza. Cyatwika kikaduza amakara kikayaguta mu mpuzu ugasanga impuzu itize. Ureke kwigira umuhatari. Ndi kuvuga ko nkunda Imana kuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yakoze ibidasanzwe ku buzima bwacu. So reka duhagarake dusenga Imana. Duhaguruke dusenga Imana kubw'ijambo ryayo. Tugiye gusenga umwanya mutoya ntabwo mbatinza. Hama twitahire, sivyo? Ariko hageze ko twikunkumura, sivyo? Hageze kusenga mu nkomezi. Hageze kusenga mu mbaraga. Uvuga ati Imana ndase. Iyo ndiko nigisha umenga ndi kubatwenza, ariko wumva yumvise. Kandi utahura yatahuye. Kuko ntabwo naje gukirana namwe ndakara kubera ikisi, naje kugwana namwe. Ariko ndakubwira kugira ngo umenye. Ndakwigisha kugira ngo utahure. Ndakubwiriza kugira ngo utere indi ntambuko. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza. Uri Imana ishizwe hejuru ya byose. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Dushima izina ryawe, dushima imbaraga zawe, dushima ubushobozi bwawe, dushima gukora kwawe. Ijambo ryawe no kuri kandi ntiribesha. Uravuze ngo kandi wowe uzongera kugarukana ivyarenganye bigaruke bibabeko. Ndazi ko hari ivyiza vyabarenganye, ariko vyahora biba, ariko kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi Uwiteka, kubw'ubuntu bwawe n'ikigongwe cawe Uwiteka, ndahamagaye izina ryawe, ndahamagaye imbaraga zawe. We ntubesha, ijambo ryarambwiye ngo uri inyuma y'ijambo ryawe, uriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso, uriherekeresha kugurura no gutabara. Ndasenze nkwinginga kugira ngo wuruke, umare amazi imbaraga z'umwijima, umare amazi imikorere ya Satani, uvuguruza imikorere y'abakonikoni, uvuguruza inama zateranye, inama zose zakoranye zicisha mu murongo, inama zose zateranye ku bwoko bwawe. Uyu mwanya ni isaha rapashaka. Ndakeneye kubona umuntu ariko arasenga. 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 Uwinkundi ukavyemera two kwatsa umuriro. Uwinkundi ukavyemera twerekura umuriro. Uwinkundi ukavyemera two cana umuriro. Ripasha karabasaka. Moto 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 moto. Hatsa umuriro, hatsa umuriro, hatsa umuriro, hatsa umuriro, hatsa umuriro. Va muri kamenyere, va mu kwibaza, va mu kwiyumvira, va mu gutekereza, va mu kurango naka turi kumwe, va mu kurango niko mbwira oya, uri kubwira Imana iyo ibigarukana, uri kubwira Imana iyo ihindukiza, uri kubwira Imana iyo ikatisha izagiye, izahambwe bikazuka, izacinyijwe bikazuka, izateragiwe bitarizo bigashinguka, izashinzwe bigashingurwa. Reka usenge Imana, reka winginge Imana, reka utabaze Imana, reka uhamagare Imana, reka uhamagare ijuru, reka winginge ijuru, reka uvukamire data, reka umubwire uti data, umuriro wawe wake, umuriro wawe wururuke, umuriro wawe ucuncubuke. Rapashaka. Ariko mwene data waretse gufyina, waretse gufyina, waretse gufyina, waretse gufyina, waretse gufyina, waretse gufyina, waretse gufyina. Ehe ndabiri ngene wifashe, ehe ndabiri ngene wifashe, ehe ndabiri ngene wifashe, ehe ndabiri ngene wifashe. Ni dimanche ya nyuma iyo mwaka
byibuke ko wananijwe na byinshi. 2024 yaguciye intege, 2024 yagushize hasi, 2024 amasezerano ntiyaje, 2024 wahuye n'amadeception menshi, 2024 wahuye n'abagutuka benshi, 2024 wahuye n'abakwicarika hasi benshi. Ariko iyi nshuro senga Imana uyibwire uti ndakwiyambuye wa mwaka we wambereye w'ibyago, wambereye w'amageragezwa, wambereye w'ingorane, wambereye wo kubura amahoro. Ariko uyu mwanya retetetetete ego 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 ndiyo 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 ndiyo. Ndabona babiri vavanura n'ivyiyumviro, vavanura n'ibitekerezo. Bibaye ngombwa tera intambuko wegere hirya, tera intambuko wigireyo, usenge wiyaguye, usenge wikonekta, ugara amaso yawe ubabwira ati ku Gatumba abarozi banzirikiyeyo ndavavanuye nabo, abarozi banduganiyeyo ndavavanuye nabo, abarozi banteze ndavavanuye nabo. Tembagaza, tembagaza uyu mwaka ube mushasha. Senga, senga. Iyo tuvuze imbaraga z'Imana ko tuzumva, tuba twazumvise. Haba hakeneye umuntu yikonekta, haba hakeneye umuntu yikonekta, haba hakeneye umuntu yikonekta hakinjiramo. Ndumva umuriro, ndumva umuriro. Ngiye imirindi, ngiye imirindi, ngiye imirindi, ngiye imirindi. 1 2 3 fire, fire. Repashaka tetetete ritetetete. Ndiyo, 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 ndiyo. Twagiye injira, injira. Umwanya muto gusa, 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 umwanya muto gusa. Yo, reka kwifata neza sha, si umwanya wo kwifata neza, ariko n'umwanya wo kugwana. Iyaba ndi wewe mbanirutse. Yo, 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 Yesu tabara, yo, Yesu kora, yo, uripashaka, Yesu, 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 Yesu. Ehe, 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 ehe. Ngizingabo zorotse, ngizingabo zorotse, ngizingabo zorotse, ngizingabo zorotse. Abakozi b'Imana mwitegure, abakozi b'Imana muzunguruke mu maranje. Ngizingabo zorotse, ngizingabo zorotse, ngizingabo zorotse. Voice of angel. Rabuja muntu. Hajye nyuma. Ingabo zurutsa ta brage, zurutsa ta mikino, zurutsa ta gufyina, zurutsa ta gufyina. Aramajwi ariko araboroga hano acagagura amajwi y'ingabo z'abamarayika. Riposhete rikasakarama tu
supa rine mashaka moto riparadeke moto ubushobozi 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 ngubwo 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 itegure 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 ugara amaso yawe yo gusamara ugara amaso yawe rapashakaramasi hagarara mu kibanza urimo 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 hagarara ugara amaso yawe ugara amaso yawe ndasabye agacerere ndasabye agacerere ndasabye agacerere abakozi b'Imana mwitegure ngiye kurekura umuriro hamwe n'imbaraga z'Imana ngiye kurekura umuriro ugara amaso yawe agacerere agacerere ndaharura igiharuro gatatu cy'Imana cuzuye imwemu yose iri muri kino kibanza itava ku Mana abugaraniwe mu bapfumu abugaraniwe mu barozi rimwe kabiri gatatu rapashaka riteke raparade nguyu muri kuragenda genda nguyu muri kuragenda genda nguyu muri kuragenda genda Yesu 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 aha arabantu ariko barakogwako abiteguye ariko barakogwako nguyu muri kuraka yes yes yeah ehe gaho umve ni dimanche ya nyuma ni dimanche ya nyuma ngabo barirutse abumva bovomise bavomise harabumva amanoze abagwaye mu nda bose bakore kunda ngi Yesu we 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 yo mana we nguyu muri uri kuraka nta numwe asamara ntihagire numwe asamara ntihagire numwe asamara ntihagire numwe asamara ntihagire numwe asamara nguyu muri uri kuragenda genda umuntu wese yiteguye Reterebo shalabasa karabash tetetelabosh ola telebosh ongera ugara amaso yawe ongera ugara amaso yawe zamura ibiganza byawe zamura zamura rimwe ndarekuye umuriro kabiri ndarekuye umuriro gatatu ndarekuye umuriro kane umuzuko umupfumu wese n'umurozi yarakubosha atangure kubura amahoro iyi saha n'uyu muntu utanyene gatanu gatandatu indwi fire 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 jire teterebo shatarabas ubushobozi 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 arabantu bumva ibintu birabakwega biriko birabashika bibashitura 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 Yesu we Mana we eho riya muntu hari inyuma ntatebe hasi mumurabe aha hari abantu bumva ibintu biriko birabasukuma biriko birabashikura biriko birabashikura rimwe kabiri gatatu fire murekure doka fire murekure moto ehe ngaho atanguye kuva mu nzu z'abapfumu ehe akamara amazi ehe
karabaye, karabaye, barahunze, barahungira he ko twugaye, agasaka k'imbwa karahiye, ibyo mwakoze birarangiye. Yo gabo ratatatata repashete rite kosiremai. Nguyo imyeka iracitse, imyeka iracitse. Yo mufate, mufate agasaka k'imbwa karahiye, barirutse. Umushozi ugendagende, imbaraga zizura, imbaraga zibohora, imbaraga zitabara, imbaraga zikiza, imbaraga ziderivura, imbaraga zishira ku iherezo, imbaraga zirangiza, imbaraga zinetraliza, imbaraga zishwanyaguza, imbaraga zizura, imbaraga zibohora, imbaraga zisubiza umwidegenzo, imbaraga zisubiza ubutabazi, imbaraga zisubiza umwidegenzo, imbaraga zisubiza amahoro, imbaraga rateterebo shalama. Mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mana turagushimiye, Mana turagukengurukiye, urakoze imirimo n'ibitangaza, urakoze kubuhoye, urakoze kutabaye, urakoze guciye inzira, urakoze ko yerekanye. Tugukomeye amashyi menshi dushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Muzani no muntu nyimba vyoshoboka, muzani. Ndagutegetse guhera isaha n'uyu munota. Iyo mpamagaye, iyo ubasha n'iyo butwara. Yaravuze ngo nzotegeka impwemu mbi ziranduke. Iyi mpwemu yiyoberanya ndayiharuriye gatatu. 1 2 3. Kanshina na Yesu. Umviriza. Uyu mweko wa inasenge, uyu mukecuru yamutekeye ku mweko. Iyi saha n'uyu munota ndagutegetse murekure. Ndagutegetse uyu mweko ndawucacuye. 1 2 3. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ni Imana yongera gusubiza ibyagize gute? Ivyarenganye. Ntabwo wavutse wararozwe umaze gushika ku isi. Niyo mpamvu Imana igusohoye aho wari wararogiwe mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya.